Ndabaramukije cane bakunzi ba Ntamvura TV na cane mwebwe dusanzwe duhurira mu kiganiro igitondo gishasha, amahoro y'Imana, kugubwa neza no kuroranirwa mu vyanyu no mu banyu, nivyo ndabipfurije. Ni jewe Janvier Manirambona, nkuko mubibona muvyumva kandi mubimenyereye muri kino kiganiro dusanzwe dusangiramwo ijambo ryo mu gatondo ngo ritubere ijambo ry'urufatiro, canke twokwita ngo ni impamba y'umunsi canke ijambo ryo kuzirikana mu ntumbero yo kwipfurizanya igitondo gishasha tuba tugira ubuntu n'Imana gushikamo. Nagomba ngo dusangire amajambo mfise mu mutima tubona mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, ni igice ca 21 dusoma ahanini amajambo ndondera tuyabona ku murongo wa 21. Duhere ku 18 kumbure twumva ino paragrafe yose ingene ivuga. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo Yesu avuma umusukoni. Kare mu gatondo ariko arasubira mu gisagara, yumva arashonje. Abonye umusukoni ku nzira, arawegera, ntiyagira ico awubonako atari amababi gusa. Arawubarira ati, ntugapfe wamye insukoni uhereye ubu ugashitsa ibihe bidashira. Uwo musukoni uca urakabirana uwo mwanya. Abigishwa babibonye baratangara bati, mbega uyu musukoni uyu mwanya ukabiranijwe n'iki? Umurongo rero ndonderamo amajambo y'uno munsi ni umurongo wa 21 uvuga ngo Yesu arabishura ati, ndababwire ukuri, iyo muba muri n'ukwizera mudakekeranya, ntimwokora ic'uyu musukoni gusa, ariko mwobwira n'uyu musozi muti shinguka utabwe mu kiyaga, vyobako. Kandi ivyo muzosaba vyose musenze mwizeye muzobihabwa. Imana yacu nihimbazwe bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha. Nano majambo nkuko namaze kubabwira, ngomba ko dukuramwo iri jambo rivuga ku kwizera, ko ivyo twosaba vyose, ivyo twokora vyose, ivyo twohitamwo twoshira ku mutima tuvyizeye, hanyuma tugasenga Imana, vyotuberako nk'uko Yesu Kristo yabibwiye abigishwa biwe. Imana yacu nihimbazwe. Ukurikiranye aya majambo atandukanye tubona muri bino bitabo bivuga ku bijanye n'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo akiri mw'isi, Matayo, Mariko, Luka, Yohana, usanga ahatari hake Yesu yagiye akiza abantu, aho yagiye akorera igitangaza kanaka abantu, yababwira ngo genda ukwizera kwawe kuragukijije. Imana yacu nidutabare. Ibi rero sinovuga ngo ni au hasard canke ngo ni ibintu novuga ngo vy'igihamana vy'inzeduka bidafise ico bisigura. Ibi bintu birafise ico bisigura kubera Yesu Kristo kimwe mu vyo yasaba abantu, kimwe mu vyo yari yiteze ku bantu, suko boshobora kuriha kumbura ikiguzi gihuye n'ivyo abakoreye, gihuye n'agakiza yaje avuye mw'isi azanye mw'isi, ariko ikintu yasaba nk'aho arico novuga ngo gihambaye, kwari ukumwizera. Imana yacu nidutabare. Twabonye mu majambo mu biganiro vyarenganye rya jambo rivuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi ari rwo rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ng'umwizera, n'iri jambo riko ndarondera, ngo umwizera wese ntazapfe rubi, ariko ahabwe ubugingo budashira. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, narasomye amajambo kandi hariya mu gitabo cyangwa se mu cete candikiwe Abaheburayo, nsanga hari ijambo rivuga ngo kuko utizera
Imana bitashoboka ko ayihimbara, kuko uwutayizera Imana, uwutizera, uwudafise ukwizera, ngo ntibikunda yuko ashobora guhimbara Imana. Imana yacu nidutabare. Rero ibyo umuntu yokora byose, kwizera Imana ni intambwe ikomeye cyane. Kugira ukwizera ni imwe mu ntambwe zihambaye umuntu asabwa. Imana yacu nidutabare. Kandi ni imwe mu ntambuko umuntu asabwa gutera kugira ngo bikunde Imana ikora igitangaza, ikora ikimenyetso kidasanzwe, ikora ikimenyetso rurangiranwa. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro Igitondo Gishasha, twama duhura n'ibi canke biriya, twama duca mu bihe bigoye, twama duca mu bihe bitoroshe, ugasanga vyanka vyakunda umuntu arasabwa kwizera. Birashoboka ko umuntu atizera Imana, ariko mugabo ugasanga yizera abantu. Ugasanga nibuka igihe kimwe nkiri umwana mu buhungiro iyo nakuriye, hariho umushoferi w'umuzayirwa, munyemerere mvuge gutyo. Hanyuma rero yahora aduga iwacu azanye ikamyo yabije gutora ibiti, bijya bintu vy'amaseteri, kumwe n'uko novuga ingiga canke se ibigegene vy'ibiti, sinzi ngene ndibukivuga, mbwa byose birumvikana kurya kuntu bicira ibiti bakabihimbagura canke se bakabigegena ukuntu, hanyuma rero bagasataguramwo kune kune. Zari nk'inkwi novuga ngo kumbure sinzi ivyo baza kuzikoresha, nimba ari amahinguriro, nimba ari amaresitora, nimba ari uburaro, nimba ari sinzi iyo bazidandaza. Hanyuma rero ico ndonderamwo ni ikihe, harageze igihe yabonekana ko ashaje, yabonekanye ko yagwaye araremba, ku buryo banavuga ngo yoba agwaye ibi canke biriya. Murabizi iyo umuntu yagwaye agaseruka akonda akagira ntakononekara. Hanyuma rero n'ukunywa yaranywa inzoga yaraboregwa. Mugabo bakubwira ngo nubwo yoba yaborewe gute, wewe terura gusa ushire kuri vola, ibisigaye abo bazaranye bose bavuga bati osirontake naka ari wari kuri vola, iyi kamyo turagenda tu. Imana yacu nidutabare. Kandi barabara ryo mu misozi nanyo nyine murumva yuko ntivyaba vyoroshe, ry'ivu ry'ivyondo, haragerege hakanyerera hakamera nabi, ariko yarayiyengayenga, igiye akayigarura, ihengamye akayigarura, buke buke mpaka akayimanuka nayikura mu misozi akayishikana no mu gisagara. Imana yacu nidutabare. Rero ngomba kuvuga iki gihe abagendana nawe rero baramwizera, baramwemera, kandi bishoboke yuko Imana yoyo vyabagora kuyizera, Imana vyabananira kuyizera. Twama tubona abantu bafata ingendo bakaja hanze bakizera yuko uyo muntu, uwo mupilote agiye gutwara iyo ndege, aza kubatwara akabashikana iyo baroye. Ntibiganye n'uyo muntu, ntibazi ko yize atrisha, ntibazi yuko yaborewe, ntibazi yuko yaraye adasinziriye kumbure itiro riza kumuhwikira, ntibazi yuko agwaye umutima canke agwaye diyabeti, ntibazi ikibazo afise. Mugabo kubera bazi ngo nta mupilote baha akazi k'ubupilote atavyize, bakamwizera. Imana yacu nidutabare. Ariko mugabo rero ikibazo gikomeye gihagaze ku kuntu twebwe abana b'abantu bitugora kugirira icizere Imana, bitugora kugira uku kwizera gusabwa, gukenewe, kuronderwa muri bino bintu vy'iyobokamana. Imana yacu nidutabare. Ariko mugabo asangwa twizera yuko naho woba wakoze mu micafu, igihe uronse amazi n'isabuni ukaraba bigahera, hanyuma ugafata za ntoki zawe zamye mu bisyogorore canke zakoze mu micafu, ariko ugaca ukoresha zirya ntoki nyene ukarya, kandi ukumva yuko uri sure certain yuko ivyo uriye ata micafu irimwo, utaza kurwara kubera yuko waronse amazi n'isabuni ugakaraba, ari vyakozwe n'amaboko y'abana b'abantu. Wari ukwiye kugira kuno kwizera Yesu asaba avuga ngo hamwe mwogira ukwizera
ivyo mwokora birengeye ivy'uyu musukoni. Abigishwa uravye barabaye depeyze, baratangaye, barajumarariwe, novuga ngo ubwanwa bwarafutse umunwa, bariyumvira ingene bigenze, bumva ni ibintu vy'ibisigabwenge kubona umusukoni kubw'ijambo ryatuwe na se w'abizera, Imana umuremyi w'ijuru n'isi, umwana w'Imana nzima Yesu umucunguzi wacu, ritumye uyu musukoni uca ukabirana. Imana tunedutabana rero simba bisaga naryohewe kumbere ngo mpave mbandanya cane, kandi mu vy'ukuri atariyo ntumbero yo guteba. N'iri jambo rero nariko ndarondera, n'ijambo ridusaba kwizera. Yesu arabishura ati ndababwire ukuri, iyo muba muri n'ukwizera. Byumvikana yuko bakekeranije ata kwizera bari bafise, ntibavyumva, vyasiga ubwenge bwabo. Ariko yababwiye ngo iyo muba muri n'ukwizera mudakekeranya. Kwizera no gukekeranya ntibibana. Ntimwokora icuye umusukoni gusa, mu yandi majambo ibi mubonye sivyo vyonyene mwokora, ariko ngo mwobwira n'uyu musozi mutishinguka utabwe mu kiyaga, kandi vyobako. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, ibibazo duhura navyo mu buzima bwa misi yose twobigereranya n'uyu musozi Yesu yavuga, twobigereranya ni novuga ngo n'uyu musukoni. Vyabonekana ko ari igitangaza kibaye. Hanyuma Yesu ababwiye ngo mufise ukwizera vyose vyoshoboka, ivyo mwovuga vyokoreka, ivyo mwokwaturisha akanwa vyobako, atana kimwe gihindutse. Mugabo musabwa kwirukana ugukekeranya, hanyuma mugasigarana ukwizera. Imana yacu nidutabare. Bene data, turafise ibyo dusengera tuvuga ngo Mana ntabara, Mana ngirira neza, Mana nyiyereka, Mana mfise ibibazo ibi na biriya, Mana ndarushe, Mana ndakenye, Mana ndarwaye, Mana mfise ibibazo ibi n'ibi n'ibi, Mana nahombye, Mana nkeneye akazi, Mana nkeneye umutahe, Mana nkeneye kubaka inzu, Mana nkeneye urugo, Mana nkeneye ibi n'ibi 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 n'ibi. Ivyo vyose tukavyamiza mu masengesho, tukavyamiza mu kanwa kacu dusenga, rimwe na rimwe novuga ngo tugaturikisha, tukarira, tugasengana umubabaro wanashaka, ariko mugabo ugasanga ayo masengesho nta mwimbu agize. Birashoboka cane ko amasengesho yacu ata mwimbu azana, ata musaruro, ata maresultat, ata ngaruka, ata nkurikizi, ata kivamwo, asangwa dusenga ugusenga canke amasengesho atagiramwo ukwizera. Ariko iyo umuntu afise uku kwizera, ngo ivyo avuga bimuberako, ivyo yizeye bimuberako. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cacu cuno munsi, iyumvire rero muri vya bindi vyose wipfuza ukeneye, hamwe woca wumva iyi message idodoye mu mutima ikakubwira ngo igituma bitarakunda nta kwizera ufise. Imana yacu nidutabare. Woca usanga umengo ni wewe wavyibujije, wari ukwiye guharanira d'abord ukwizera, ukagira ukwizera, hanyuma ugaheza ukabona gusenga gufatikanije n'ukwizera, kuko ariko gusenga Imana yipfuzana. N'amajambo rero mwebwe mwese abayumvise, Imana nyina amahoro ibampera umugisha, muharanire kugira ukwizera, mwamba n'ukwizera, usenga Imana mu bikorwa vyawe vya misi yose, mu buzima bwawe rukristo. Imana igutabare, ikuronse ukwizera, kuko mu kwizera hapfundikiyeyo ugutabarwa, hapfundikiyeyo inyishu z'ibibazo ufise vyanse gutorerwa umuti. Imana yacu nidutabare. None rero ukwizera Imana
uyu munsi uyisabe ikuronse ukwizera. N'abahirwe abantu bibitse ko ukwizera, kandi ntimugire ngo ni ikintu coroshe, ngo ni ikintu wopfa gutora uko nyene. Harabaho kwimenyereza kuba mu kwizera, habaho kwihoza amajwi yo gukekeranya akwongorera akubwira ngo ntibikunda, ibyo ntibishoboka, wewe uzopfa uko nyene, ntaco uzimarira, ntaco uzovamwo. Bisaba ko umuntu yimenyereza kwikuramwo ayo majwi, hanyuma agashinga imizi mu kwizera, akagera igihe abwira amajwi amwongorera ati jewe mwebwe ivy'iwanyu sindavyumviriza, ahubwo nizigiye Imana kuko utazompemukira, kandi vyoca bigenda neza. None rero ni umuhigo umuntu yibitse ko ukwizera, ariko mugabo kandi iruhande yaho urumva ko ari umuhombe umuntu adafise ukwizera, kuko uwo ntashobora gushingura umusozi w'amageragezwa, w'ibibazo, w'intambara ngo umwumvire ushingurwe utabwe mu kiyaga. Ariko umuntu afise kwizera urumva ko bimushobokera. Rero kumbe vya bindi vyose biguhanze, hamwe wogirirwa ubuntu n'Imana ugasengana ukwizera, wobona bishingurwa bitabwa mu kiyaga. Imana yacu ntidutabare. Rero ni rino jambo urirondere, uricakire, urigumye. Ijambo ry'ukwizera rishobora gushingura imisozi y'ibibazo, y'amageragezwa, y'amakuba, y'ubukene, y'indwara, y'uruhamo n'ibindi byose, bigashingurwa bigatabwa mu kiyaga. Kandi ikintu gitaba mu kiyaga ntugire ngo birorosha ko kirokoka. Imana yacu ntidutabare. Mwami w'abami Yesu, tugushimiye cyane ku bw'ano majambo twumvise adukanguriye kugira ukwizera, kuko umuntu wese afise ukwizera abasha gutegeka umusozi uwo ari wo wose umuhagaze imbere, akawubwira ngo vaho uri utabwe mu kiyaga, kandi uwo musozi ukamwumvira. None rero umuntu wumvise rino jambo agasangana umutsindwa, nta kwizera afise, arakekeranya, ntiyizera Imana ahubwo yizeye abantu, yahereje ukwizera kwiwe mu bana b'abantu, abo nabo birangira bamuhemukiye, akavuze ngo Mana mbabarira, narazimiye, hanyuma uce unyongerere ukwizera. Uyo muntu nubimukorere nk'uko abisavye. Urakoze ivyo ugomba vyose bishishikare kuba muri bano bakunzi ba kino kiganiro, ubakorere ibimenyetso n'ibitangazo, ubabere inyishu, ukwizera ubahaye kubashe gushingura imisozi, itabwe mu nyanja, itabwe mu kiyaga, mu izina ryawe ryera Kristo Yesu niho tubisabye tuvyizeye, amen.